fomi nk'uko ku mwimbu uguma wiyongera ibigega bikaguma bitera urugereko wamusesekara ugasesekara ku isoko n'abisumamwo bagasumiraho bisumika. Bungabunga mugaburire. Bungabunga mugaburire ni ikiganiro mutegurirwa n'ihinguriro fomi mukagishikiriza na televiziyo y'Uburundi. Ihinguriro fomi tubiri tuvurana ubupfu uvanze ifumbire y'ikizungu n'imborera uciye amasinde ucuca ibigega. Turabaye ikaze mwese nshuti bagenzi muri kino kiganiro c'uyu munsi mugitegurirwa nk'uko bisanzwe n'ishiramwe fomi risanzwe rihingura rikongera rikadandaza ifumbire y'ikirundi ivanze n'imvaruganda. Tubibutse ko ihinguriro fomi ryatangiye gukorera mu gihugu c'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2019 rikaba rimaze imyaka irenga 5 ririko rirakora ibikora inka mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Muri kino kiganiro rero turaza kuvugana na cane n'abarimyi bo mu ntara zitandukanye twagendeye, aho twovuga nk'abo twagendeye bo mu ntara ya Makamba muri komine Nyanzarake nabo mu ntara ya Gitega aho ni mu makomine ya Buraza na Ryansoro. Abo rero turaza kubumviriza aho badushingira intahe yuko babonye ifumbire ya fomi kuva batanguye kwikoresha. Baratuyagira kandi uko bariko baritegurira aka gatasi k'uyu mwaka w'ibihumbi 2025 tugiye kwinjiramwo aho imvura itasurira. Tubibutse ko abatarariha amafaranga yibanze y'ifumbire y'aka gatasi nyene igihe leta yashinze co kuyatanga ni kuva ku igenekerezo rya 2 Nyakanga kikazorangira ku rya 22 Nyakanga uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Mwihute rero ntimucererwe igihe ntikibarengane. Imbere rero yuko twinjira mu idonido ry'iki kiganiro, umuyobozi mukuru w'ihinguriro fomi Simone Ntirameba aratwibutsa ihangiro iryo shirahamwe rifise na cane afatiye kuri yamo n'akazoza y'Uburundi bwifashe bwo mu mwaka w'ibihumbi 2040 n'Uburundi buteye imbere bwo mu mwaka w'ibihumbi 2060. Ibihumbi 2040 igihugu cifashe, ibihumbi 2060 igihugu giteye imbere. Fomi rero injirira aho hantu kuko uyu munsi nimba turiko turagwiza umwimbu, nimba turiko turashaka umwimbu ugwira, ni kugira ngo byahangiro ujyanye n'icubahiro wanashaka ntiturindire iyo myaka yose, ahubwo imbere yaho twe twahashitse. Turabona yuko fomi igeze ahantu aho umwimbu wigwije, aho uyu munsi abenegihugu batacifuza gukoresha ya fumbire y'ikizungu kuko bamaze kubona akamaro k'ifumbire yacu ya fomi. Baramaze kubona n'ingaruka zijya fumbire bita ikizungu uravye ivyo yonona. Rero baramaze kubona ubudasa. Uyu munsi tubona yuko fomi ari ishirahamwe by'ukuri riko rakora ibikora inkambwa ni wabaruzi. Ikiganiro ni mbungabunga mugaburire, isi ndimwa Imana yayiduhaye ngo itugaburire, ariko ivyo kugira ngo bishoboke dutegerezwa kuyibungabunga neza. Kaboneka Salvatori, umuhinga mu vyo gufumbira isi, akaba umwigisha n'umushakashatsi muri kaminuza y'u Burundi n'izindi, aratubwira ububi buri mu ifumbire mvaruganda n'ubwiza n'akamaro kari mu ifumbire y'ikirundi ariyo twita imborera ivanze n'imvaruganda. Panuro notanga ifumbire ivanze amase, mborera n'ivyunyunyu tumenyereye biva mu rubuyebuye ni intambwe nini cyane mu migambi yo kwisi yose wagomba, iyo bita l'agroecologie, aho bagira bati ibi vyunyunyu vy'ikizungu vyakorewe mu ruganda tubigabanye. Mugona babwiye igituma mu Burundi tutateza kubiganya kuko isi yarakamvutse, tuteza kubigarukana. Mugabe intumbero nziza cyane ni uko tugenda turi organique, tukakoresha ivyo vyatsi, iyo fumbire, ibintu naturel. Nivyo bibuyebuye bagomba ntibitanga ivyunyunyu, egangira mu kuyikora barakonsantra, bati ivyo vyunyunyu bakabigira vyinshi. Ubundi biriho mu kuzimu, mugabo igitego kibijya buke buke.
nuko je mvuga rero ni nukuri iyo ntumbero ya fertilisation organomineral uzobisanga no mu bitabo byose ibyo bya agroecology niyo ntumbero jewe kubwanje inzira nziza intumbero nziza yo gukorera ya masi yacu ishwagara bwa mbere ya calcium dusanga muri izi engrais ziriko ziragira kitabuze yo kushiramwe yindi shwagara kugira ngo umurima wose kuko ijyangrija mu kinogo kimwe kimwe urumva uteye ahandi tuza kuzana yindi ubisanzwe tuza kwitera ishwagara umururazi wisi. Akamaro k'ishwagara yica ubukoko buri mu kuzimu butuma imbuto itamererwa neza ahisi iri kiratituka ikizana uburyohe. Urumva mu gihe isi yariko irahera uburyohe iri kiratituka ica yongera akanovera umururazi w'isi nyene ukagira ukacugabanuka. Uwo murazi w'isi rero uronona n'ibinyabuzima byose wejeje rero shiramwe amase ngivyo intumbero zitatu inkingi zitatu zo gukorera isi nziza ngaha mu Burundi. Kirazwi neza yuko amafumbire nka DAP na URE atera umurazi w'isi nivyo ico kirazwi umurazi w'isi uzananye niyo fumbire ni naco gituma mu gukora iyo fumbire fomi bashizemo calcium kugira ngo bagabanye umurazi uzananye nizo fumbire kugira ngo ntiyongere iyo fumbire ntiyongere umurazi wari uhari. Ya mafumbire mva ruganda rero DAP na URE yongereza ikibi mu kindi isanze umurazi bizananiye witekereye utekeye ikawusanza mu isi imaze kugira umurazi uba wisha ibintu wongeye akabi mu kandi mugabe ibiharuro biro ingene uterezwa kubikora uterezwa gushiramo DAP ukayijanisha n'ishwagara URE ukayijana n'ishwagara kugira ngo uwo murazi bizananye basi ntujane mu isi merewe nabi. Ivyo nizo fomi ikora iyo calcium na magnesium nicikora bayita acidité résiduelle. Icya kabiri naco rero burya nakubwiye ko ubuzima bw'isi butangwa n'amase ari yagaburira ibinyabuzima carbone. Rero abantu benshi ntibabizi mu gihe uzanye ifumbire ugashira mu kuzimu hajya ikintu gitangura kwihereza iyo fumbire si gitegwa kenshi bagomba igitegwa ndike bakiragira imizi kwiye n'ibinyabuzima urayiha NPK calcium magnesium byose twavuze naho ushaka ugashikana kuri 13 itaronsi yo carbone mu masenti nta buzima buri mu kuzimu kija gikora iki none iyo ibyo binyabuzima bica bikora iki bica birondira iyo carbone iri bica bija muri ya fumbire y'ikirundi yamborera yo mu kuzimu bikayirya bashaka imwe kaciguruka CO2 effet de serre imwe vyonona ugasubira gashiramwo ya engrais mineral byo by'ikizungu igasubira ikimba ya carbone ikimba uzurazana ya engrais mvaruganda yimba carbone gushikaho carbone ihera gushikaho ya mase ahera aheze rero utavyinshi inshuti ya miheha yatuma amazi atembera yatuma umuyaga utembera isi ciba urubuye bayita subsidence. Ico kirazwi washaka kurabaza n'abantu bamwe bakoresheje engrais kera nk'abanyagiteka ico barakizi yuko uzana ifumbire y'ikizungu isi kujana ikaci urubuye nukuvuga porosite imiheha ntanamba. Rero ugakoresha ivyunyunyu mva ruganda utabifatanije n'amase ni assassinat uwa wishisi iba yapfuye kandi irapfa. Mu bisanzwe rero umuti wa byose nukuzanana n'amase n'ifumbire y'ikirundi ukabivanga n'ivyo vyunyunyu by'ikizungu. Hari ivyo fumbire irakora je niko ndabibona kandi uko ndabivuga ka bushakashatsi kandi nibaza ko n'abashakashatsi bandi babibona nkuko ndabibona. Iyo courant organomineral iri hose. Ikiganiro mbungabunga nkugaburire cyo kuri uyu munsi kiradushikana inyanza lake iburaza no mu Ryansoro. Mbega abarimyi baho babonye gute iyo fumbire ya fomi uhereye igihe batanguriye kumenya no kuyikoresha neza? Ifumbire ya fomi turayikenguruka cyane gose ku rugero rushimishije kuko tugitanguye kuyikoresha ntitwari tuzi ukuntu ikora, ariko aho tumariye kumenya urugero umuntu ashobora gukoresha ukuntu dushobora kuyikoresha turabona neza gose ko hari ikintu imaze. Nk'ubu ndiko ndaraba ahantu nahitiye nteye ibigori ubugiyeyo n'ibicanda gusa byararenze ariko kare nta bintu by'ivyatsi byahamera. None rero turabibona yuko fomi ifise akamaro kanini cyane ahandi tuyibonera ni ku muceri.
ku muceri tugiteye ubwa mbere naho ntitwarajuragiritse ariko gushika uno munsi turabona yuko ari intabire nziza cyane kuko umwimbu dusigaye turonka ubu urengeye n'uwo twahora turonka hambere tugaca twishimira rero yuko itabiri kiratwononera isi yacu tugashima yuko tugira kwimbura nuko biriko irongereza inguvu isi yacu ikabandanya imera rero twebwe turabikenguruka cyane jewe nsanzwe ndi umugwiza mbuto kandi jewe nari umushomeri ariko ubu sinkiri umushomeri oya sinkiri umushomere karanga muntu yanje naranditse koko atari umushomere ndi umurimyi kandi ndima nkahereza n'ubuza abandi nabo bagashobora kwiteza imbere rero gukangurira abantu gukora abantu bakiyumvamo gukora kugira ngo turwanye ubukene kirababaje kubona nk'ururengarenga ndaruteye mu ndwi zibiri rukaba gweze ndaruriye muga nkama mbabara ngo ibiciro byaduze kuri nyarurengarenga kandi mu ndwi zibiri ndaruteye ruba gweze nkaba ndarufunguye rero dukuye amaboko mu mpuzu tugakora byose birashoboka ukoresheje fomi hari ikintu gihinduka kuko tuvuge akarorero nko mu mwaka uheze nararima ibigori aho twashobora kurondera intuzi ifumbire irateba bamwe ntitwanayironse bituma tubura umwimbu nacyo gituma dusaba yuko fomi bodufasha kugira ngo twame turonka ifumbire ku gihe ubu nibwo tutaronse ifumbire ku gihe nubwo turimira ubusa ntacyo twoshobora kuronka ikindi dusaba nuko ho kwama hariho inyigisho zijanye n'uburimyi n'ubworozi abagronomi barahari ariko kasanga si hose bakwiragira icyo tugiye gukora mu ishekero ryacu nuko tubereka neza yuko kudakoresha ifumbire ya fomi n'ubuhombe ntacyo dushobora kunguka na kimwe ahubwo bose bahaguruke bakoreshe iyo fumbire ya fomi kandi tugiye no kubereka bimwe bijanye n'ingene abantu bashobora gufumbira neza bakoresheje ibipimo bishoboka n'ingene bashobora gukingira isi kugira ngo isi ntiyononekare bigatuma n'urya wundi mwavu wose ushobora gutwarwa n'inkukura hari mu guca imikobeko kugira ngo ifumbire yose ikore muco yagenewe mu murima w'umuntu abarundi dufise n'ishu kubijanye n'umwavu nimuze tuwukoreshe uko abahinga babisaba abarundi mwese nimuze dukoreshe abarundi mwese nimuze dukoreshe nimuze twijukire gukoresha mu bijanye no kwitegurira aka gatasi biraboneka ko abarimyi twashoboye kugendera biteguye by'ukuri ndetse bakaba baranize n'ingene bokoresha ifumbire ikwiye neza bakoresheje ingero zikwiye nk'uko bavyigishijwe bakanahanura n'abatarariha avansi ku ifumbire y'agatasi ku mwaka w'2025 ko bokwakwanya. Turayikoresha cyane kweri kuva dutanguye kuyironka n'ukuri turaronka akarusho kuko mu gihe twahora dukoresha umwavu w'ikirundi gusa egome ibiterwa bikimeze biraba vyiza mugabo bica bigira umwumwa n'ingoga ariko kubera iyo fumbire icidufasha ibiterwa bica bitera biba neza tukaronka umwimbu ukwiye abatayikoresha cyane kweri ntibaratahura mugabo ubu ni bake batayikoresha mu bisanzwe ni bake kuko n'abatahora bayikoresha ubu baramaze kuyijukira kuko babona nyene uko abandi ibiterwa bimera nabone baca bavyijukira bakayirondera kare twari tuzeyinze ariko ubu iri hafi kandi ubu ntiducegwa cane naho ducegwa ubu si kaniniya nukuri mbere Imana yarakoze ikintu nico kwegera nta kwa muzeyinze ico dusaba mu gihe iri kiraza hari gihe ducegwa ikaza itevye nk'ubu tuvuge turiko turitegurira umutasuro rero vyiza nk'ubu yoba yadushikiriye nk'imwe iyi misi imvura ikazotamama hasi yadushikiriye tukaca dukurikirana tukaca tuyikoresha kuko hari aho ducegwa tumaze kuyikoresha twacerewe urumva nahone nta kamaro Iko ndaraba nukuri abarimye bariko baragerageza
hamwe naho umuntu usanga ariko araca hirya no hino kugira aronke ifumbire. Ahanini abarimyi n'ukuri ndibaza nta nkeka kano gatasi kazoba gatasi keza cyane kubera barakiteguriye kweri. Fomi ikintu tuyisaba nuko yoza n'umwavu ku gihe kaba yabiteguye kare kubera urabona abarimyi imvura itasuye ata mwavu bararonka usanga bihebuye. Usanga hariho n'umuntu yidombo yagiye gutera ngo tumwe nzoba ndarya kumbe naho nta fumbire yashizemo. Agatasi turiko turakitegurira cyane na cyane cyane aho abarimyi bariko baragerageza gutwara umwavu w'ikirundi mu ndimiro. Abarundi dufise inyishu ku bijanye n'umwavu nimuze tuwukoreshe uko abahinga babisaba. Abarundi mwese nimuze dukoreshe Abarundi mwese nimuze dukoreshe nimuze twijukire gukoresha. Hariho umugambi wa Tubura uriko uradushikira uwo mwaka bariko barabitwiza, tuzoheza tubikurikirane bariko baratwiza ingene twotera neza, rero ndibaza bizotera bigenda neza kurusha. Ifumbire ya Fomi ivyiza vyayo iratuma uronka umwimbu ukwiye mu gihe wayikoresheje ku gipimo ciza. Iyo ugize irenze naho nyine nturonka umwimbu ukwiye. Turafise abantu batwigisha ku rugero rukwiye kuyiteza. Nka twebwe turimo mu mugambi wa Tubura baraduhaye n'ibipimisho dushobora gupimisha bivanye n'ibiterwa ivyarivyo. Nk'ibiterwa vy'intoze vy'ibiraya turafise agapimisho dupimisha nk'ububengeri bw'intoze bw'ibiyeri canke bw'amafanta. Mu gihe udafise agapimisho baba baraguhaye mw'ishirahamwe ya Tubura uragira ubutemeri bubiri ku biterwa vy'ibiraya. Ibiterwa vy'ibinyantete uragira agatemeri kamwe ushira hejuru y'amase y'ikirundi, kandi ntushobora gushira ifumbire ya Fomi musi y'amase y'ikirundi. Mu gihe tuyirose tuzoshobora kwimbura ibikwiye kandi tuvyimbure bikwiye cyane kandi n'umwimbu wiyongera. Iyo vyabaye vyinshi no gushorashora ukaronka amafaranga. Abenshi ubu bariko barijukira uburimyi n'ahahora ibisanze ubu baraharima bakatera ibiterwa. Ngira nayo wampaye kurya no kuryama ndyamanya gahiye ihinguriro ry'ifumbire Fomi dufatanije urugendo n'urugamba gukurwanya inzara y'inziragiza dusezerere kuzera inze na karaka muntu kamariyagwe. Ikintu tujejwe kuno mutumba no gukorana n'abarimyi mu kubaha inyigisho zitandukanye zijanye no kurima kijambere, tugatanga n'ibikoresho nyene bakoresha mu kurima nk'ifumbire. Ego dutanga Fomi imbura, Fomi totahaza, hanyuma na Fomi bagara. Inyigisho yitera twaramaze kuyitanga. Iyo nyigisho yitera ni yitera ya mbere n'iya kabiri igizwe no kumenya amatandukanyo meza, hanyuma tukaca tumenya n'igitigiri n'urugero rw'umwavu haba w'ikirundi canke w'ikizungu dushira mw'ibanga, hamwe n'igitigiri c'imbuto nziza dushira mw'ibanga. Rero iyo nyigisho twarayitanze mu barimyi, nizera yuko ubu bariko barabimenyera. Niyo imvura yatasura tukaba twabahaye umwavu, ndibaza yuko bazoca bagira ko batera, kubera akano gatasi turabona yuko umengo kazoba gatasi keza cyane, kubera abarimyi babihurumbiye bivanye nabo babonye ku mwaka babiteye, baca bararyoherwa ati na twebwe reka tubikurikize. Turiko turaraba umwimbu usa n'uwagenze neza, ariko ikibazo dufise abarimyi ikibazo c'ubukene cyo kutaronka ifumbire ikwiye. Burya uca usanga indimo zose batashoboye kuronka umwavu ukwiye bashobora gukoresha ubwo rugero twavuze. Uca usanga bafashe nk'akarima kamwe akaba ariko bashiramwo iyo fumbire, hanyuma iyindi ikaca ibaherana. Ariko nk'umuntu aba asifise uburyo indimo zose agakoresha ubwo rugero twavuze, nukuri umwimbu usanga ushimishije cyane. Abandi nabo bariko baragerageza batera akarima kamwe kamwe, twipfuza yuko mu myaka iri imbere uzosanga bateye imbere, ukazusanga bashoye n'ibyo bimbuye, hanyuma bakaca bagura umwavu ukwiye. Ririho cyane itandukaniro kubera umwimbu ntushobora kungana, kandi n'umuntu nyene adakoresheje rwa rugero twavuga ntiyimbura kumwe na wa wundi yarukoresha. Ifumbire y'akarorero nk'abarimyi bose barima bakeneye kurima ku gihe,
bari bakwiye kuja kuriha intuze base y'iki gihe hama tugaca batunyarukiriza mu ntuze mwishirahamwe rya fomi bakaduha umwavu hakiri kare kuko iyo tuwurose igihe kirenganye ntiduheza ngo turonke umwimbu ukwiye ariko niba turose igihe kikiri hafi tuzoronka umwimbu ukwiye. Mu bisanzwe inyiteguro yacu y'agatasi nk'uko bisanzwe urabona ko imvura iri kwiraganagana ubusize turiko turabutegura kandi nk'uko tuvyumva n'ifumbire iri hafi kudushikira turiko turatanga avase y'intango kugira ngo ifumbire izodushikire kare kugira ngo dutere iri tera ry'ubwa mbere. Ico ni igikorwa ngira ngo twese turaza ku mutima kugira ngo iyo avase yibanze tuyitange kugira ngo ze tube mu ba mbere baronka iyo fumbire. Nk'uyu mwaka n'ukuri twarakengurutse twebwe turavye aka gatasi gaheze umwimbi w'ibigori wagenze neza cyane kubera yuko twari twaronse ifumbire hakiri kare twaciye ducanka n'imborera nukuri je ndavye ukuntu twaronse umwimbu aho ngeza muri aka gacembiri kacu ni mu babanyi bose kuri uyu mutumba wacu wa Mugano umwimbu novuga ko wagenze neza naho imvura yacitse hakiri kare ndabona yuko ubu twotombora Imana ikadufasha imvura igahindukira kare twoca tugira ububangutsi nico gituma turategura ubusize hakiri kare kugira ngo ni Imana yaduhiye imvura ikaza kare duce dutera turabe yuko twogerageza kwiteza imbere mu maboko yacu. Twebwe mu bintu dukunda gukenera niyo fumbire yahuri ikunda kudushikira dutevye kugira ngo tubandanye itera ry'agatasi ariko amatwa nsumira ubu turumva yuko aho dutangiye avase biri mu kugira bije mu buryo. Ikindi twebwe dukunda gukenera urabona keshi hariho nk'ukuntu usanga umunyagihugu akunda gukena aya mahera yavase ugasanga ni naya mase batuzanira bazana ubufuko bukuze botogeragereje kutugirira ibiro bito bito umunyagihugu ashobora gushikirwa. Urabona kajya gafuko k'ibiro 25 cyangwa 50 haraho usanga umuntu adafise amahera kwiye yuko kariha. Vyiza rero bozogereranya nk'ibiro bikenya umuntu ashobora gutanga ko ico yaronse beshi niyo ngone dukunda kugira. Mu njamake rero twebwe n'ukuri inyiteguro imeze neza. Ifumbire ya karorero. Mu gusozera kino kiganiro mbungabunga nkugaburire turabashimiye mwese mwagikurikiranye turashimiye abarimyi twakoranye kino kiganiro mwese murumva ko ifumbire ya fomi iri kwiritwara neza mu matongo yacu none twese nitwijukire kuyikoresha ku ngero nziza twigishwa n'abahinga nakabuza umunwa uzoronka ico ufungura umufuko nawo uronka amafaranga isi nayo igume imeze neza abuzukuru n'abuzukuruza bazoyisange imeze neza. Murakoze naho ubutaha. Yewe gufumbiza ifumbire fomi nk'uko ku mwimbu uguma wiyongera ibigega bikaguma bitera urugereko wamusesekara ugasesekara ku isoko n'abisumamwo bagasumiraho bisumika. Cari ikiganiro bungabunga nkugaburire mugitegurirwa n'ihinguriro fomi mukagishikirizwa na televiziyo y'Uburundi.